twaje ngaha kugira ngo dutange ijambo ry'ihumure ku banywanyi bacu, ku bantu bose bariko barabona biriko bibera ku marezo sosiyo ku vyerekeye ko Kazoza finance yoba yaribwe imiliyoni 800 n'umukozi wayo. Twaravyumvise turabibona, ariko ubwo butuma sitwe twabutanze. Rero nico gituma twari tuje ngaha kugira ngo dutange ijambo ry'ihumure. Abanywanyi bacu, abantu bose batwumviriza bamenye ko ta miliyoni 800 twibwe mu bigega bya Kazoza finance. Nta miliyoni 800 zavuyeho. Icabaye habaye umukozi wacu yagize urunani na bamwe mu bakiriya bacu n'abandi batari abakiriya bacu, bakaza gukorera ibikorwa byitwa banke Lambert mu banki yacu. Mu byo rero tumaze kubona, turamaze kubona hariho abanywanyi baza kutwitura bavuga ati twaribwe n'uwo muntu. Hariho amahera twamuhaye atubwira ko azotwungukira, none ntawe tukibona mu banki yanyu. Twari tuje kubasaba ngo mudutunganirize. Ati mu byo twakorana mu vyemeza y'ivyo bintu twakorana, hariho mu bikoresho mukoresha ngaho iwanyu yaduhereza ico bita amabordero de versement. We nyene yarasinyako agaca amuhereza ati aya mahera mpaye nzokungukira aya. Hariho nk'abaza bakatubwira ati twaramuha miliyoni 25 kugira tungukira miliyoni 33 inyuma y'amayinga 2. Ati agaca duha iyi bordero mubona ati yituzanye yaya mahera miliyoni 33 kwari kugira ngo dushitse uwo munsi ushitse twavuganye. Yatubwira ati ngiyi ni bordero muzoca muyasanga ku makonti yanyu. Ivyo rero abantu benshi b'abanywanyi bacu bamaze kumva iyo nkuru, byaraba umutima warabavuyemo. Ati ivyo bintu biriko birabera muri Kazoza finance ntitubitahura. Hariho abaciye baza kuza bararaba bati amahera uwo mudamu twagiye turamuhereza nk'amaversema tuze kuraba ko yagiye ku makonti yacu. Ivyo rero nivyo turiko turaraba. Hanyuma ubu turi mu matohoza, nta byinshi turabimenya ko. Iciza hariho abamaze gufatwa bakorana n'uwo mukozi wacu. N'uwo mukozi wacu yarafashwe ari mu minwe y'ubutungane, ari mu minwe y'abajeje kugira amatohoza ku rwego rw'igihugu. N'abo bantu bakoranye ivyo bintu bari mu minwe y'ubwo butungane. Turindiriye rero ikiva muri ayo matohoza. Hanyuma na twebwe iwacu ntitwicaye, turiko turaraba ko hari ico bacarabereye iwacu kuri ayo mabordero baza baratuzanira. Turiko turagira amatohoza. Uyu mwanya rero nta bibazo byinshi tuza kwishura ko, kubera nta byinshi tubifise ko. Inkuru dufise nizo twagomba duhumurize abanywanyi bacu, abaraba ayo marezo sosiyo ko ata mahera twebwe twibwe.
ubu nta cegeranyo turakora gikwiye, turacari ko turakira kubera no muri abo bantu mu bamaze kuza kwitwara hariho abamaze gufatwa n'ubutungane. Rero nta byinshi tubabwira ngo ivyegeranyo vy'amahera bingana uye, tubanze turindire ico ivyegeranyo bizoduhereza. Twebwe ivy'amatohoza azoduhereza kubera dukorera mu mategeko, tuzokora ico amategeko adusaba ko dutegerezwa gukora. Ubwo bico abanywanyi bacu bomenya nuko ubutunzi bwabo, amafaranga batubikije ari mu mutekano.